mwebwe mwese mubandanya mudukurikira kaze mu makuru yo avugwa mu gihugu cy'u Burundi. Ariko imbere yo kwinjira mu makuru nyezina tubanze tubasabe abataragira subscribe babanze bayigire kugira ngo amakuru tubashikiriza agume bashikira ku mwanya. Ndongeye rero kubaha ikaze. Umukuru w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR waratunganije ikiganiro kubamenyesha amakuru mu ntumbero yo kubamenyesha aho gajeje igikorwa cyo kumenya ukuri ku mabi yashikiye abarundi mu gisagara ca Bujumbura mu gwimo bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 aho kuva kuwa 2022 mu kakaro uyu mwaka uwo mugwi uriko urakorera ku mugwa mukuru w'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi ukazoshikana kwigenekerezo rya 14 Myandagaro. Idonido na Vanessa Mpawenimana. Inyuma y'indwi umugwi CVR uri ku kivi uri kuratoza ukuri kumaye n'ubwicenzi yabaye mu gisagara cya Bujumbura mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 ngo barashoboye kumviriza abahumure barenga 50 gusesangura inyandiko za kera hamwe rero no kugendera hatawe abantu ikivunga nk'uko babimenyesheje mu kiganiro bahaye abanditsi n'abamenyesha amakuru kuri uwa 5 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2021. Amwe rero mu makuru umugwi CVR wabwiwe nabo bahumure ngo nuko abategetsi bo mu ntwaro mu gisirikare mwigendereza aho muri parke abo mu mugambwe Prona bico gihe ari bo babice bigacika mu gufata abantu mu kubica no mu kubanyaga. Ibintu izo nararibonye zatwiganiye birateye ubwoba, ibindi birasiga ubwenge. Erega baratubwiye neza na neza ko inzego z'igihugu na gisirikare abo mu ntwaro abakozi bo mwigendereza sûreté abo muri parke abari barongoye umugambwe Uprona ugwaruka wa Gerere rwegukira uwo mugambwe eka abari bafise ubutegetsi ari bo babica bigacika mu gufata abantu mu kubica no mu kubanyaga utwabo. Ubwo bwicanyi bwahiga uruhande rumwe bw'abarundi, abahutu bize n'abandi bafise ubuzima bwisununuye. Aha turiko turavuga ivyo tumaze kuronka. Baratubwiye ko hari abatutsi b'umutima bagerageje gukingira abahutu bagira bicwe, kandi muri abo batutsi hari ababizize. Nk'uko bimenyesha Petero Karavenda yicariye arongoye CVR mu gisagara cya Bujumbura, amakuru menshi ngo barakura kandi mu nzandiko za kera. Aha mu gisagara ca Bujumbura amakuru ntitwayakuye mu bantu n'inararibonye gusa, n'inzandiko za kera ziravuga mu byo twita archive. Twarakuyemo amazina y'abafashwe mu kwezi kwa Rusama mu gihumbi kimwe amajana 972. Twaratoye ibiraba imiduga n'amazu yafashwe. Twaramenye amakonte y'abishwe yafashwe. Twararonse amazina y'abaciriwe ubwo gupfa na sentare ya gisirikare Conseil de guerre yitwa ko yashashe mu nyumve neza, yitwa ko yashashe muri Rusama igihumbi kimwe amajana 972. Twaragiye gusesangura mu nzandiko za kera zo mu bushikiranganje bw'ubutungane, muri parike nkuru ya Republika, izo mu bushikiranganje bw'indero, izo mu buyobozi bukuru bw'inyamakuru bya leta, izo muri radio televiziyo y'igihugu. Kuvyerekeye kugendera hatawe abantu ikivunga, umugwi CVR uramaze gutora ibinogo rusangi muri komine Ntahangwa zone Buterere kuri paroisse Saint Augustin iri mu Buyenzi n'ahandi batarashobora gufurura ariko bafise amakuru ko hari ibinogo rusangi. Mwomenya ko umugwi CVR umaze gukorera kandi mu ntara za Gitega, Karusi, Makamba, Rumonge, Bururi, Muyinga hamwe rero na Kirundo.
ku magenekerezo ya 2026, 2027 na 2028 uku kwezi k'umunani hazotunganywa mu gihugu cy'u Burundi ihayanishwa ry'amashirahamwe akorera mu mahinguriro mu Burundi. Iryo hayanishwa rikaba rizoba ryatunganijwe ku nshuro igira kane. Ku civugo cyatowe harimwo ko igisata c'amahinguriro kizoshira inguvu mu bijanye no guteza imbere ukushorera ibidandazwa hanze y'igihugu hamwe rero no kugwiza akazi kugwaruka. Muri iryo hayanishwa abakorera mu mahinguriro bo mu Burundi bazobonana n'abandi bo mu mahinguriro mu bihugu biri muri aka karere Burundi burimwo, bakazosangira ivyiyumviro hamwe mbere no gushiraho amasezerano yo gufashanya. Olivier Suguru asanzwe arongoye ihinguriro Savonor mu Burundi asaba amakoperative asanzwe akora ivyo bahingura kuzokwitaba iryo hayanishwa ngo kuko amakoperative akoranye n'amahinguriro bigwiza akazi kugwaruka. Mu bintu bishasha twe twashoboye gushira imbere ari uko dufata amakoperative akora cyane mu bintu usanga duhingura, bashobora kuza kugira ngo berekane ibyo basanga bakora, cyane yuko ibyo amakoperative akora bimwe twita matière première ari byo dukenera mu guhingura dukore mu byo twita repubulifini. Ibi rero mwarabonye neza yuko ari abaje bari mu bisate bitandukanye, yaba mu by'amavuta y'amamesa, yaba mu by'ibigori, yaba mu by'umuceri n'ibindi. Ibyo bashoboye kwerekana rero twarabateye intege n'ubu twifuza yuko bazoba bahari kandi abatari bake bamaze kutwemerera yuko bazoza. Ivyo navyo bigace bifatira hamwe no kuri iyi teme twashize imbere cyane kuvyerekeye gutanga akazi ku bakiri bato, kubera iyo amakoperative abaye menshi agashobora kugwiza umwimbu bituma urwaruka rutari ruke rushobora kuronka akazi, yaba mu byo bo bakora amakoperative natwe umwimbu wiyongereye tukabana gutanga akazi twongereza akazi mu mahinguriro dusanzwe dufise. Ico rero n'ubu ndabikwemereye twamaze kuvugana nabo, abatari bake bamaze kwemera yuko bazoza kuza guparticipa muri ihanishwa rizobu. Amenyesha kandi ko ibibazo by'amafaranga y'agaciro bizotorega umuti mu minsi ya vuba ngo kuko ibidandazwa bizohora bishogwa hanze. Musubire mu mukurikire. Ibibazo byerekeye amafaranga y'agaciro, ico kibazo kiracariho, mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoba gitora inyishu, kubera ko ibi hariho ibyo dushaka gukora kugira ngo turabicane cyane n'iyi teme centrale twashize imbere. Tuko turabwira ibyo bya exportation bituma umwimbu turonse dushobora gushora ku masoko mpuzamakungu tukaronka amafaranga y'agaciro. Nico kituma n'ibi by'amafaranga y'amafinansement y'amaprojet banki nkuru ya Republika yashize imbere ni kugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise ingufu nyinshi, dushobora kongereza umwimbu tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka. Ikindi naco ni uko abasanga bafashanya na leta ariyo ikigega FMI n'ikigega kiba mw'isi yose, twarashoboye kuronka akaryo ko kuganira nabo yaba chambre de commerce canke AIB, turavuga ibibazo bihari, turabona neza yuko ariko barashobora gushikira abagwizatunga gushikira secteur privé kugira ngo amafaranga y'agaciro azoboneke bishobore gusahiriza ibibazo bishobore kuva mu nzira hakiri kare. Twebwe rero nashaka gutera kamo abantu bose bari ngaha n'abandi bazoza kumviriza ibyo tuzokwigira hamwe, amadeba na conference zizoba kugira bashobore guterera ivyumviro bizoshobora gufatirwako umwaka ugiye gutangwa kugira ngo bitere indi ntambwe tuje imbere. Umuyobozi mukuru w'ihinguriro Savonor aratanga n'imvo zituma ibiciro by'ibidandazwa by'ibifungurwa bihingurwa na Savonor biduga. Kuvyerekeye ifungurwa n'ibindi duhingura ku masoko byaduza igiciro, hariho imvo zitatuvako cyane iyo ibintu biduze ku masoko mpuzamakungu. Marabonye yuko igisata nk'ibyerekeye amavuta y'amamesa yaduze cyane igiciro, ibyo nabyo byaba byatumwe n'uko
tudaproduiza amavuta y'amamesa akwiriye mu gihugu. Tudaproduiza y'amavuta akwiriye, tubandanya tuza kurondera amavuta mu bihugu bya Aziya. Muri bihugu bya Aziya rero igiciro cyaraduze cyane, cyavuye ku madolari amajana 900 ku itoni gushika naho bicika ku madolari 1150 ku itoni, duharuye kuva mwaka uheze mu kwezi kw'icumi gushika mu kwezi kwa gatanu. Ariko ico no bemerera nuko imvura itangura kugwira mu kwezi kw'icumi mu Burundi, tuzo dutanguye kampani y'amamesa, ico gihe ico giciro kizoshobora guca kimanuka. Ikindi naco nuko twashaka gushimira cyane leta yuko igihe ibiciro bice biduga ku masoko mpuzamakungu baciye bafata imyanzuro y'ukugara kugira ngo n'abantu babandanye bashora ayo mavuta mu bihugu bibanyi tudafise yakwiriye cyane cyane bakayashora bidaciye mu mategeko. Nico kimwe n'ibindi dusanzwe abenegihugu bakenera ubuzima bwa misi yose. Mugabo rero ivyo navyo bitumwa n'abantu b'abadandaza bikigamukiza bakaduza ibiciro. Ivyo navyo twarabonye yuko leta yabihagurukiye kugira ngo babikurikiranire hafi mu bushikiranganji bw'amahinguriro n'ubudandaji n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo ivyo bintu bihagarare. Turibaza yuko rero ivyo bitazobandanya, ivyo bitora inyishu kugira ngo umwenegihugu ashobore gutunganirizwa. Ubushikiranganji bw'inyubakwa, ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro bwarashikirije ibyo bwaranguye mu mwaka wa 2020 ushira wa 2021. Umushikiranganji Deogracias Nsanganiyumwami yamenyesheje ko ibikorwa byo kubaka amabarabara byafashe uruhara runini. Mukurikire. Ibikorwa byo kubaka amabarabara byafashe uruhara runini rwose muri uyu mwaka. Hanomenyesha yuko turiko turakora ibikorwa byo kubaka ibarabara ryo gusiga kaburimbi, ibarabara rikuru inomero 18, igice kigira cyo Kibumbu Gitega, munsi yuko rifise uburebure bw'ibirometero 24, hama iryo barabara Kibumbu Gitega ikaba rigeze ku bice 87 n'uduce 69 kwijana. Numva yuko rigeze ku ntambwe ishimishije. Ibarabara rigira kabiri niwamenyesha mu mabara turiko turakora ni ribarabara rikuri nomero 5, ibarabara rikuri nomero 5 riva Nyamitanga gushika ku kibuga c'indege ca Citiro Mirikero Ndadaye, rifise uburebure bw'imetero 30 n'uduce 10, hama rikaba rigeze ku bice 99 kwijana. Urumva ko iryo barabara naryo nisa n'iryahetse, kubera yuko mwana ashaka guhera mu 2019 iryo barabara risanzwe riko rirakora, uruja n'uruza rurakorerwa ko ata kibazo kihari. Hama kuri iryo barabara nyene nomero 5 hariko igice kigira kabiri aryo ryo kubaka no kwagura iki gice kuva kuri Shanik gushika ku kibuga c'indege Citiro Mirikero Ndadaye, gifise iryo barabara rifise ibirometero 5, mwamba mwaca murahabona. Iryo barabara naryo rigeze ku bice 75 n'uduce 6 kwijana. Irindi barabara turiko turubaka dusiga kandi kaburimbi ni ribarabara rikuru inomero 16, rizova Ibururi rigashika Gakuba mu gice ca mbere, hama igice ca kabiri cyo murumva yuko rizova Gakuba rigashika Igitega. Kuri igice rero ca mbere Ibururi Gakuba iryo barabara rigeze ku bice 40 kwijana. Ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere no guhintumbera amakoperative cyaragendeye amakoperative yo muri zone Kinama iri muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Koperative Butracope ni imwe mu makoperative yagendewe, ikaba ifise igisata cyo gutwara abantu n'ibintu ku mapikipiki, igisata gifise ibibazo bitandukanye nk'uko bimenyeshwa n'abarirongoye. Koperative Butracope muri iki gisata cyayo cyo kunguza abantu ku mapikipiki hariho ikibazo tumaze kubona gituma
abantu bakora urudandazwa bagura moto tumaze kubona gituma batera bahomba, ivyo bigatuma urudandazwa rutera rusubira inyuma kuri abo babosi. Ati ico naco ni ikihe? Ni cuko ku nzego zibifitiye ububasha tumaze kubona ko hatabaho gutandukanya amakosa ariko arakorwa. Hariho ikosa rikorwa ugasanga ryakozwe n'umushoferi mugabo hagahanwa ipikipiki. Aho twotanga nk'akarorero, ni ukuvuga nk'ubu ipikipiki ifashwe ipakiye babiri, mu byo tumenyereye tubona haca bahana ipikipiki akaba yicibwa amande, ariko mu by'ukuri ipikipiki ntako ziba yakoze, ikosa riba ryakoze umushoferi. Muri ico gihe turabona yuko hamwe hoca hanwa uwo mushoferi yabikoze vyogabanya iryo kosa. Ipikipiki irashobora gufatwa mu ijoro amasaha yarenze dusanzwe tumenyereye saa 12 z'umugoroba. Muri ico gihe haca hagenda gufungwa ipikipiki. Mwene kugura ipikipiki azoza kubimenya ari uko abonye wa mushoferi ahubwo afite ipikipiki ariko arayonga. Muri ico gihe bisubiza inyuma abariko bakora urudandazwa rwo kugura amapikipiki. Bimwe mu byo twasavye anakope mu bikorwa cyabo bageze cyo gushigikira amakoperative, ubwa mbere ni cyuko amakoperative bamaze kubona yuko bari karakora neza, ko leta ubwayo yohinduka umwishingizi mu gihe ariko bararondera uburyo bakoresha mu mabanki. Kuko iyo koperative igiye kwironderera ingurane ku giti cyayo ukunda gusanga ibyo basaba nk'ingwate koperative idashobora kubironka. Ego tubaze ko leta yasizeho umugambi mwiza w'uko amakoperative ashobora kwitura ikigo banki y'ugwaruka bije, ariko iyo nayo ivugwa kugwaruka. Hari n'andi makoperative usanga atarayugwaruka. Muri ico gihe rero nabo baca bitura andi mabanki mugabo bakabahura nizo ntambamye. Ikindi naco tubona leta twasabye yo fasha amakoperative yose muri rusange, nuko twasanze umwaka wa mbere koperative zihura n'intambamyi nyinshi, n'umwaka ugira kabiri niho baba bariko baratangura no kubona iyo bariko baratera baja, mu mwaka ugira gatatu baca batangura gukora. Rero leta yofasha amakoperative ku buryo bw'uko amakoperative boraba nko mu kiringo c'imyaka 2 bakareka kuyatoza amakori, kuko basanga muri ico gihe ataco bariko barakora cinziza, keretse ko baba bariko bagwana n'intambamyi zo kugomba gushika iyo mwifuza. Muri make hanini mu rugendo anakope yagize ivyo nivyo nyamukuru tuba twashoboye kubatura ngo dushikira imbere. Kubwuserukira ikigo Anacop yarashimye ko iyo koperative iriko irakora, yongera amenyesha ko Anacop izobandanya ikurikirana ibibazo by'iyo koperative mu kubishikiriza ababijejwe. Gendo twagendeye muri zone ya Kinama, twaje kugendera amakoperative, twagendeye na Butracop. Twasanze koperative Butracop ari koperative ikiriyungunganya, ni koperative iri mu makoperative ifashe neza, ariko kandi akeneye guterwa intege mu bijanye n'iterambere. Iri mu yandi kuko n'andi makoperative nayo nyene ariko arakora, nabo nyene bariko barakora batera imbere. Rero iri mu mugwi w'amashirahamwe y'amakoperative ariko aratera imbere, rero amashirahamwe y'amakoperative. Rero ibibazo nyamukuru bafise ni bijanye no guserukirwa, bafise ibibazo bitandukanye. Murabona kino gisata cyo gutwara abantu n'ibintu ku mamoto ni gisata kiboneka ko kirimo ibibazo bitandukanye. Rero ku bibazo bya Butracop tugiye kubishikiriza ababijejwe, bazobishira mu ngiro. Kwigenekerezo rya 6 Myandagaro, Uburundi bwarahimbaje umunsi mukuru wo gushigikirana mu kibano uhimbazwa mu makomine yose y'igihugu. Mu ntara ya Bubanza, muri komine ya Bubanza nyene hamwe na zone Bubanza, uwo munsi waranzwe no kuronsa bene gihugu ibikoresho bitandukanye vyo mu rugo babihawe n'ishirahamwe IPV. Abaronkeje ivyo bikoresho bakaba barakengurutse cyane, nkuko mushobora kuvyikurikiriza.
uyu munsi ndarose mpere kumimamira ndaronse imyaruzo yo kwarura imboga ndarose n'umushoka wo gucumba ubugari hama ndarose n'amasiniye yo kurirako utwo kurya nzoba narose ndarose n'amasafuriya abiri yo gutekamwo utwo kurya nzoba narose n'imirumyo yo gufundikira kugira ibyo kurya bigumanye isuku ndarose n'ibikombe byo kunyweramwo amazi ndarose n'imbigita zo gukeka utubogaboga canke itomate canke igitunguru ndarose n'ibiyiko byo kurisha ifungurwa nzoba narose ndarose n'indobo yo gukarabiramwo canke kogeramwo canke kuvomamwo eka ndarose n'ibido yo kuvomamwo amazi menshi yo numva umurezero mwinshi kubera ishirahamwe IPV ishishikara kudushigikira no kudufata mu mugongo bampaye kubera yuko ari ibintu twize mwiri shirahamwe je biramfitiye akamaro kanini cyane kuri ndakengurutse kubona uyu munsi bashikizwe amasezerano bari baradusezeraniye biciye ku buzima buke bw'abana twari dufise naje umwana wanje nukuri kugera iyi saha simba nkimufise narinjiye ibitaro kenshi umwana arakama amaraso umwana ndavuza ni kwa dogiteri narashitseyo ariko irishirahamwe rimaze kuboneka baradusize ahantu mu kigo turafungurira abana umwana namujyanye afise ibiro 4 kugera uyu munsi arageze ku biro 8. Jean-Marie Nyabenda arongoye zone Bubanza asaba abantu bose kugira umutima wo gushigikirana no gufashanya nk'uko biri mu mico y'abarundi. Dutera kamo yuko abantu bose bagira umutima wo gufashanya kuko wamye ari umuco n'umugenzo w'abarundi n'abarundi kazi kugira ngo babonerweho uko ayandi mashirahamwe akora ubwo dusanzwe tuzi ko bantaho nikora iyo umuntu abashigikiye nabo baraheza bagashima. Mu kurangiza tubamenyeshe ko ihinguriro ry'ibinyobwa Brahudi ririko riratunganya ihiganwa bise Tagata na Primus Star ku baririmbyi bamaze kugira intambwe mu mwuga wabo. Kurikire ukuntu iryo higanwa rizoba ritunganijwe nk'uko bishikirizwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru muri iryo hinguriro. Uno munsi tugomba dutumirira abaririmbyi bose barungike novuga alliance no sinzi ngene bavuga mu Kirundi aho umuntu azotora indirimbo bamaze guproduiza. Tuzoba dufise un membre du jury bazoshobora gukuramo 10 ba mbere. Abo 10 ba mbere nkuko tubivuze bazoba batowe n'iyo jury. Hama muri abo 10 tuzoca tuba berekana aho abene gihugu bazoshobora kubatora. Uburyo bwo kubatora bizoba bigenda biratandukana twaragize bwinshi bubaho kugira umuntu wese aronka amahirwe yo gushobora gutora umuntu amushimisha. Muri abo 10 rero tuzoca dutoramo 3 ba mbere. Abo rero 3 ba mbere nibo bazoronka agashimwe. Ako gashimwe rero n'agashimwe kanezereje. Muri abo 3 umwe wese azoronka miliyoni 15. Ico giheze abo 3 kwegwe nkuko dusanzwe dushaka kunezereza ujya mu consomateur wacu wa nyuma tuzoca tubatembereza mu ntara bagira kimwe twita karaoke aho bazoshobora kunezereza abo banwanyi natwe dusanzwe dufise mu bari muri izo ntara zose hanyuma birangire tuvuga ati aba by'ukuri barafise ubucuti na Primus barafise ico bagiye gukorana mu minsi iri imbere. Iyo rero higanwa yacu imeze gutyo urashobora kwibaza ati mbega iyo jury izobigizwe n'abandi. Nashoboye aha hashoboye kuba abamambe 2 ba jury mu isana ni 3. Aha turafise 2 irasuga mbere mu babonye ngira baza kuronka kanya ko kwipresente. Ahanini ni ivyo iyo higanwa izoba imeze izomara ikirimo c'ukwezi izobirangiye. Murakoze. Nuko rero turabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe
ariko tubasabe bamwe batagize subscribe bayigire, hanyuma rero turabashikiriza n'ibindi biganiro mubandanye mubikurikira naho ubutaha.